Nivyo twarumvise yuko nyiricubahiro umukuru w'igihugu yashikirije ibintu bitari bike ku bijanye n'intambara iriko irabera muri Kongo, aho yerekana ko ishobora gutandukira Uburundi cane cane ikaza kuba hagati y'igihugu c'Uburundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Vyarashikirijwe imbere y'abajejwe guserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, birashikirizwa hariya mu ntara ya Kirundo, yongera aranabishikiriza biciye ku mbuga ngurukanabumenyi, aho yamenyesha yuko intambara yari yavuzwe itakibaye. Kuva rero abarundi bumvise ivyo bintu bishikirijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu, wasanga hariho abantu bavyibaza ko bishoboka, bamwe bagatinya abandi bakarema, ariko umukuru w'igihugu amaze kubishikiriza vyaciye vyumvikana yuko koko iyo ntambara ihari, abantu baragira umutima uhagaze, batangura kwiyumvira ingene bovyifatamwo. Ubona ko izi ntambara rimwe na rimwe zama zizana n'ibintu vy'amoko, ugasanga biratanguye kuduga cane. Tukiri ngaho twebwe twibaza yuko murabona nyiricubahiro umukuru w'igihugu n'umuntu ari hejuru cane gose, ajejwe ubuza bwose bw'igihugu, ajejwe gukurikirana inzego zose, kumbure naho zahuvye akaronka umwanya wo kuzihubura. Tukibaza yuko rero ari vyiza yuko bene ayo makuru y'ibintu biba bitaraba yoshikirizwa kumbure n'inzego ziwe zijejwe kumenyesha amakuru, canke n'inzego z'ubuhinga zijanye n'ivyo bibazo vy'umutekano, kugira ngo nyiricubahiro umukuru w'igihugu aze gushikirwa bigeze kure cane, kumbure atanga ihumure. Abarundi rero ico tubona nuko bakwiye kwakira bene ayo makuru ubwa mbere bakakurikiranira hafi, ariko bakaguma bafatanye mu nda. Ibi bintu biza kubonekamwo umenga n'injyane z'amoko bamwe batangura gushiramwo, ntitubishire k'umutima, twebwe tukaguma ku masezerano dufitaniye y'ubumwe yo kunywanisha abarundi, n'umwe amasezerano y'i Arusha, kugira ngo ibibazo vyose vyaba ivyo mu gihugu vyaba n'ivyo hanze duhangane navyo turi mu bumwe. Ku vyerekeye amasakwa amaze imisi aba, nivyo ibintu vyo gusaka bisanzwe biri mu bikorwa vya misi yose vy'abajejwe umutekano n'ubutungane, haba ku banyamahanga canke ku barundi, ariko ni ibikorwa bifise amategeko abigenga. Ni vyiza yuko rero niyo bariko barasaka nk'abanyamahanga b'abanyamulenge n'abandi, babikora bisunze amategeko, basanze hariho ibimenyetso kumbure ivy'ivyo barondera, umuntu akaja imbere y'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika, bagakora amatohoza, hanyuma ari uteza gupfungwa agapfungirwa ahantu hazwi, ari utegerezwa kurekurwa akarekurwa, ari uteza kurungikwa iwabo. Ivyo vyongera ntibinashoboka kubera baba bahunze intambara, vyose navyo bigakorwa. Mu ncamake ico twifuza nuko ibi bintu vyo gusaka muri bino bihe havugwa intambara hirya no hino, ababijejwe bobikora mu bwitonzi, bisunze amategeko, atagushiramwo akariro kenshi. Kumbure n'abariko barasakwa nabo bagakurikiza, iyo bonye harimwo amategeko bakavyakira, ariko hatemwe amategeko bagasaba yuko ibintu nk'ivyo vyokorwa hisunzwe amategeko.